Muy buenos días, mwaramutse amados hermanos y bakundwa amigos nshuti na bene data presentes muri aquí hano en Austin, aha muri Houston, Texas. Texas. Es para mí un privilegio Kuri muy jewe grande n'ihigwe estar con ridasanzwe ustedes en kubana esta namwe ocasión muri kano kanya para compartir unos kugira ngo momentos con ustedes alrededor de la nsangire umwanya palabra de namwe Dios tuyaga ku y ijambo su ry'Imana programa hamwe no ku mugambi wayo correspondiente uhwanye a este tiempo final. n'iki gihe ca nyuma, Pues en su palabra, en la kuko palabra de mu Dios, ijambo ryayo mu ijambo ry'Imana está hablado ya haramaze el programa kuvugwa que Dios llevará a cabo umugambi en Imana este izokora tiempo final. muri iki gihe ca nyuma. Dice Dios por medio de San Imana Pablo en yaravuze Hebreos capítulo biciye 12 muri versos mutagatifu Pawulo mu Baheburayo igice ca 12 25 en adelante, umurongo wa 25 kabandanya 25 al 29. 25 kugeza ku 29. Mirad que no Ati desechéis mwirinde al que habla, ntimwanke kumva porque si no igiri escaparon kwiravuga aquellos que desecharon al ba que bandi los ko amonestaba batakize en la tierra, amwe banka mucho menos ubaburiye mu nosotros, isi, si tweho tuzorushiriza cane desechasen, kudakira. vamos a ver, Katurabe si desecharemos tweho al que tuzorushiriza kudakira amonesta cane desde el cielo, la voz del cual namba dutera ibitugu iyituburira iri mu ijuru. conmovió entonces Ijwi la ryayo tierra, ryanyeganyije pero isi ahora ico gihe, ha prometido diciendo ariko noneho irasezeranye aún una vez, iti hasigaye rimwe y conmoveré no ngatigitisha solamente la tierra, si isi gusa sino ariko también el cielo. n'ijuru naryo. Y esta frase, aún una Iryo vez, jambo ngo hasigaye rimwe indica la remoción de las ryerekana cosas gukurwaho movibles como kw'ibinyeganyezwa, cosas hechas kuko ari para que vyaremwe queden kugira ngo las bitoshobora kunyeganyezwa inconmovibles. bigumeho. Así que Nico recibiendo gituma nosotros kuko un twakira reino ubwami inconmovible, budashobora tengamos kunyeganyezwa, gratitud dukwiye y gukenguruka mediante ella kugira ngo tubone ingene sirvamos dukorera a Imana Dios, tuyihimbaye, agradándole con temor tuyubaha y tuyitinya, reverencia, porque nuestro kuko Imana Dios yacu es fuego ari umuriro consumidor. utongora. Que Dios bendiga Ese nuestras Imana yohezagira almas ubugingo con su bwacu palabra y ikabuhezagiza nos ijambo permita ryayo, entender. ikatwemerera no Pueden tomar asiento si kuritahura. tienen la bondad. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Aún dice, pero ahora ha Ariko noneho prometido irasezeranye diciendo, iti aún una vez, hasigaye y rimwe conmoveré no solamente la ngatigitisha tierra, si isi sino gusa también ariko el cielo. n'ijuru naryo. Para esta ocasión nuestro tema es Muri la kano voz kanya de icigwa Dios cacu ni en el ijwi día ry'Imana postrero. ku munsi wa nyuma, Para poder comprender kugira ngo lo que dushobore es la voz de gutahura Dios ico para ari el co día ijwi postrero, ry'Imana ku munsi wa tenemos nyuma, que comprender lo que ha dutegerezwa sido la voz de gutahura Dios ijwi ry'Imana para uko ryari rimeze otras edades mu bindi bihe vy'ishengero ndetse no mu bindi biringo vyaheze. La escritura Icanditswe dice kiravuga mu Baheburayo igice ca mbere umurongo wa mbere ukabandanya Dios habiendo hablado muchas veces ati kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe vyinshi no mu buryo bwinshi, por medio de quien ntibiciye muri se bande escuchó la voz de Dios aho ijwi ry'Imana ryumvikaniye tiempos pasados mu bihe por vyaheze, medio ntibiciye mu bavugishwa porque n'Imana, Dios habló por medio kuko Imana yavuze de sus profetas. biciye mu En estos bavugishwa nayo. postreros días nos Muri iyi ha minsi hablado y'iherezo por el Hijo, yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana a quien wayo, constituyó uwo heredero de yashiriyeho todo, kuba samuragwa wa y por byose, quien niwe asimismo yahaye hizo kurema el universo. isi. Y en Zacarías capítulo No muri Zekariya mu gice 7, c'indwi verso 12, murongo wa 12 veamos lo que Dios turabe ico Imana dice por medio
yavuze biciye mu mvugishwa Zekariya igice c'indwi umurongo wa 11 na 12 haravuga ngo ariko banka kumva, avuga ku bwoko bw'Aburayi butashatse kumva ijwi ry'Imana biciye mu mavugishwa. Haravuga ngo ariko banka kumva, bantera ibitugu, biziba amatwi ngo boye kumva, mbere bikomantaje imitima imera nk'isare ngo boye kumva ivyagezwe n'amajambo uhoraho nyene ingabo yarungitse muri mpwemu wiwe ayavugira mu bavugishwa nawe ba kera. Nico catumye uburake buhambaye buva kuhoraho nyene ingabo. Aha dushobora kubona ukuntu Imana yavugisha abantu bayo. Yari Imana biciye muri mpwemu wayo ivugira mu bavugishwa nayo. Haravuze ngo boye kumva, boye kumva ivyagezwe n'amajambo uhoraho nyene ingabo yarungitse muri mpwemu wiwe ayavugira mu bavugishwa nawe ba kera. Aha dushobora kubona ko Imana biciye mu kugaragara kwayo igaragariye mu mubiri wa Teofaniya yaja kubavugishwa nayo, hanyuma biciye mu bavugishwa nayo ikabwira ubwoko bw'Abaheburayo. Ryari ijwi rya marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, rivuga biciye mu bavugishwa b'Imana abarungikwa mu bwoko bw'Abaheburayo. Mu kuvayo igice ca 23 umurongo wa 20 kugeza ku 23 haravuga ngo ngira ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira abashikane aho nateguye, muze mumwubahe mumwumvire. Ijwi rya nde Imana ivuze ko abantu bokumviriza ni ijwi rya marayika uhoraho, kuko uwo ni wo mubiri wa Teofaniya w'Imana, umubiri Imana yigaragarizamwo, n'umubiri wayo wo mu buringanire bwa gatandatu, umubiri wa Teofaniya. Ariko rero turabona ko Imana biciye mu mubiri wa Teofaniya yihishurira abavugishwa nayo, hanyuma biciye mu bavugishwa nayo Imana isize abo bavugishwa na mpwemu wayo ikavugisha ubwoko bw'Abaheburayo. Muri kijya gihe cose Imana yariko ivugana n'ubwoko bw'Abaheburayo mu majambo yumvikana neza, no kugaragara kw'Imana umubiri wayo wa Teofaniya biciye mu bavugishwa n'Imana. No kuvuga ko marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho yasiga abo bavugishwa n'Imana, agashira iryo jambo ry'Imana mu bugingo no mu kanwa k'abo bavugishwa. Ico gituma Imana yabwiye Mose ko yari gushira ijambo ryayo mu kanwa kiwe. Avuga kandi ko yari no kumwigisha ivyo yari gutegerezwa kuvuga. Mu kuva igice ca 4 umurongo wa 14 mukabandanya haravuga ngo Mose atuma uburake bw'uhoraho buziriringa. Aha n'igihe Mose yarungikwa aca atangura kubwira Imana. Reka dusome duhereye imbere gato. Yabwira Imana ko afise ikibazo co kuvuga. Haravuga murongo w'icumi ukabandanya mu gice ca 4 mu kuvayo haravuga ngo Mose abarira uhoraho ati, mwami, mbega ko ntari imvuzi, bikaba bitantanguye kejo canke hirya y'ejo canke ubu aho tuvuganiye jewe umusavyi wawe, kuko ntabangutse mu mvugo canke mu rurimi. Uko niko yari ameze umuvugishwa w'ikiringo c'ivyagezwe, umuvugishwa w'ikiringo ca gatanu. Ntiyari umuntu vyorohera kuvuga, ntabwo vyamworohera gufobora ijambo ku mugaragaro.
kandi ntibyari bimubaye ko ejo canke hirya y'ejo mw'ico gihe imana yari kivugana na Mose. Yari umuntu agigimiza, niko yavuze. Uhoraho aramwishura ati, ninde yaremye akanwa k'umuntu, canke ninde atera uburagi, canke ubupfamatwi, canke umuntu kubona, canke umuhumisha? Si jewe Uhoraho? Nuko none genda, nanje nzobana n'akanwa kawe, nkwigisha ivyo ukwiye kuvuga. Aramwishura ati, mwami, ndakwinginze, raba uwundi wese utuma. Rero murumva namwe ko Mose yashaka ko Imana irungika uwundi muntu, nuko biciyemwo uwundi muntu ijambo ry'Imana rigaheza rikabwirwa ubwoko bw'Abaheburayo. Ariko iyo Imana irungitse umuvugishwa ku ihanga ryayo mu gihe canke mu kiringo biciyemwo uwo muntu, niwe Imana iba ishaka kuvugishirizamwo abantu, ititwararitse ibibazo uwo muntu yoba afise mu kuvuga. Muri ivyo bibazo nyene uwo muntu ashobora kugira vyo kudashobora kuvuga neza, aho niho Imana iheza ikihisha mu buryo buciye bugufi. Rero mwitegereze namwe, Mose yari afise ikibazo co kuvuga, ariko Imana yashaka kuvuga biciye muri Mose. Iyo Mose, nimba Mose yari afise ikibazo ciwe kikaba ari ukugigimiza, yarateba cane gutobora ijambo, nuko Imana yashaka kuvuga biciye mwonyene agigimiza. Mbega ivyanditswe ntibivuga ati mu ndimi ziki? Migere mbega ari hano avuga ngo mu mvugo itumvikana ibintu nk'ivyo, ati niho nzovugishiriza rino hanga. Ico canditse kivuga gutega Migere? Mbega ntikivuga nk'uko ati mu mvugo itumvikana niho nzovuganira n'aba bantu? Kandi murabe Mose aho ntiyashaka yuko ico gishushanyo gisohorera muri we, ntiyashaka ko, nuko abantu bamwe biyumvira yuko iyo ijambo ry'Imana rigiye kuza ku bantu, ijambo ry'Imana rikaba rigiye kubwirwa abantu, ko ritegerezwa kuza mu muntu atihenda mu kuvuga, mu gutangaza iryo jambo, mu muntu afise uburyo bwo kuvuga bwiza, azi kuvuga neza. Ariko murabe Imana yavuze ati nzovugana nabo mu mvugo itumvikana idafoboye. Mose nawe namba yaragigimiza, Imana yashaka kuvuga biciye muri Mose, ikavuga ubutumwa bw'ikiringo c'ivyagezwe. Yashaka kubwira ubwoko bw'Abaheburayo ubutumwa bwo kubohorwa bwo muri ico gihe. Kandi Mose yaciye atangura kwisigura, asaba Imana yuko yorongeka umuntu, uwo yorongeka uko ari we wese, umuntu azi kuvuga neza. Imana rero ica ishavurira Mose, kuko Imana itegerezwa kuvuga biciye mu muvugishwa ntumwa agenewe ico gihe c'ishengero canke ico kiringo. Aca bitwaye nubwo abandi baba bavuga neza kumurusha, ariko umuvugishwa n'umuntu arungikwa n'Imana, aho Imana ishira ijambo ryayo. Imana rero yaciye ishavurira Mose, kuko Mose yariko ashaka ko Imana irungika uwundi muntu, kugira ngo biciyemwo uwundi muntu ijambo ry'Imana ribwirwe abantu. Mose atuma uburake bw'Uhoraho buziriringa. Uhoraho aramubwira ati, mbega Aroni mukuru wawe Umulewi si hari? Kandi nzi ko ari imvuzi. Rero mwitegereze, icifuzo ca Mose kwari uko Imana irungika Aroni mwene wabo, ikamurungikana ubutumwa, ijambo ku bwoko bw'Abaheburayo. Haravuga ngo nuko rero agiye kuza kugusanganira, niyakubona azonezerwa mu mutima wiwe, nawe uzohora umubarira. Rero murabe, Imana ntiyari kubwira Aroni, ariko
ati nawe uzohora umubarira ushire amajambo mu kanwa kiwe nanje nzobana n'akanwa kawe nakiwe bigishe ibyo muzokora kandi azokubera umusiguzi wo gusigurira abantu akubere akanwa nawe uzomubera nk'Imana kandi uze witwaze iyo nkoni niyo uzokoresha bya bimenyetso. Mose aragenda asubira kwa Yetiro sebukwe aramubarira ati ndagusavye undekure nsubire kubi wacu undekure nsubire kubi wacu bari muri Egiputa ndabe yuko bakiriho. Yetiro yishura Mose ati genda amahoro. Uhoraho abarira Mose ari Midiyani ati genda asubira muri Egiputa kuko abantu bose bagomba kukwica bapfuye. Rero tubandanye mu kuva igice ca 23 aho twariko turasoma ku bijanye na marayika w'Imana, marayika w'Uhoraho. Reka twongere tuhasoma mu gice ca 23 umurongo wa 20 ukabandanya aravuga ngo ehengera ntume mu marayika imbere yanyu abazigame mu nzira abashikane aho nateguye, muze mumwubahe mumwumvire, ntimuze mugararize kuko atazobaharira ibicumuro vyanyu kuko izina ryanje riri muri we. Ariko nimwamwumvira by'ukuri mugakora ibyo nzovuga byose, nanjye nzoba umwasi w'abasi banyu, nzoba umugwanizi w'ababagwanya, kuko uwo mumarayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu Bamori no mu Baheti no mu Baferisi no mu Banyakanani no mu Bahiwi no mu Bayebusi, nanjye nzogenda ndabarandura. Rero murabe ingene Imana irungika marayika wayo, kandi marayika yari kuvugisha ubwoko bw'Aburayo, ariko mu kubavugisha yari gukoresha umuntu umuvugishwa muri buri gihe cose. Mu gihe Mose yaragihari, Imana yari kubwira Mose, yari kuvugisha Mose, Mose nawe akabwira Aroni kugira ngo Aroni abibwire ubwoko bw'Aburayo. Hanyuma hagaragaye Yosuwa ubukozi bwiwe nyuma y'uko Mose yari amaze gupfa. Hanyuma rero Imana yavuga biciye muri Yosuwa. Hanyuma igihe cabandanije guhera, imbere gato kandi hagaragara Samuweli. Imana ivuga biciye muri Samuweli, yari marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho. Imana mu mubiri wayo wa Tefaniya igaragariye muri Samuweli, iri kubwira ubwoko bw'Aburayo, kuko Imana yavuze biciye mu bavugishwa nayo. Imana niho yavuganiye n'ubwoko bw'Aburayo. Rero mwumve ubwo buryo ingene bwari bumeze, ubwo buryo Imana yari kirakoresha kugira ngo ivugane n'ubwoko bw'Aburayo. Rero turabona ko abavugishwa b'Imana bamye barungikwa uva mu gihugu uja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi, kandi bamye ari imibiri y'inyama. Imibiri y'inyama, iyo marayika w'isezerano ariyo Mana bwayo mu mubiri wayo wa Tefaniya, aho yamye igaragarira ikoresheje iyo mibiri y'inyama, igakoresha n'ijwi ry'abo bantu kugira ngo biciye mw'abo bantu Imana ivugishe ihanga ryayo mu rurimi rw'abantu, mu rurimi iyo ntumwa ivuga. Ubwo nirwo rurimi marayika w'isezerano
yavugishirizamwo abantu. Uko niko vyamye, uva mu gihugu uja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi. Hanyuma muri Yesu, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, yahigaragarije mu mwuzuro wose mu gushitswa ko kuza kwa Mesiya, ukuza kwa Kristo, ariko kuza k'umusigwa w'Imana, ubusizwe mpwemu yera mu mwuzuro wose. Aho imbere mw'uwo mubiri w'inyama niho hari marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, agaragariye mu mubiri w'umuntu, avugisha ubwoko bw'Abaheburayo, anakora kandi igikorwa c'ubucunguzi cari categekanijwe kuzoba muri ico gihe. Ico gikorwa yagikoreye ku musaraba w'i Karuvariyo, yishuye ikiguzi c'ubucunguzi, ubucunguzi bwa buri muhungu wese n'umukobwa w'Imana. Rero turabona ko Kristo akiri ngaha ku isi, mu gice c'icumi umurongo wa 14 kugeza ku 16 yavuze ati, ni jewe mwungere mwiza, ndazi zanje n'izanje ziranze, nk'uko data nzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje, kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nyene birankuye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Havuze ko zizokumva iki? Ijwi ryiwe. Mbega ni gute zizokumva ijwi rya Kristo mu gihe we, igihe yazuka, igihe yapfa akazuka, akamira iminsi 40 ngaha ku isi yiyereka abigishwa biwe, hanyuma akaduga mw'ijuru akicara ku ntebe y'ubwami y'Imana mw'ijuru, iburyo bw'Imana mw'ijuru. Mbega ni gute bazokumva ijwi ryiwe? Biroroshe, kuko ni marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano wo mw'isezerano rya kera, umwe yamye agaragara biciye mu bavugishwa uva mu gihugu uja mu kindi, avugisha ubwoko bw'Abaheburayo. Ubonaho rero mu kiringo c'ubuntu yari kuba ariko avugisha Isirayeli yo mw'ijuru, ariryo shengero ryiwe uva mu gihugu uja mu kindi, biciye mu ntumwa ziwe, ari nazo marayika w'isezerano, ari we Yesu Kristo, muri we wa Teofaniya, yari kubiyereka, kubigaragariza, hanyuma biciye muri bo akavugisha ishengero ry'uva mu gihugu mu kindi, kandi yari guhamagara akegeranya intama ziwe, arizo zari kuzumva ijwi ryiwe uva mu gihe uja mu kindi. Mu gihe ca mbere intama za Kristo zari kumva ijwi rya Kristo biciye mu kugaragara kwa Kristo agaragariye muri mutagatifu Pawulo, kandi zari guhamagarwa zikegeranirizwa mu gihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga. Uko niko rero vyari kuba uva mu gihugu mu kindi, Kristo muri mpwemu yera, marayika w'isezerano, agaragariye muri buri mumarayika ntumwa, akavuga biciye muri buri mumarayika ntumwa wa buri gihe, bityo agahamagara akegeranya intama ziwe muri buri gihe. Nyuma y'uru rugendo rw'izi ntambuko ndwe canke ibihembwe vy'ishengero ry'abanyamahanga, aho intama za Kristo zo muri ivyo bihe zari guhamagarwa zikegeranwa, nyuma yaho hari gushika igihe ciwe rikomeze furuka, aho Kristo muri mpwemu yera, marayika w'isezerano, aho yari kubagaragariye mu gihe ciwe rikomeze furuka, avuga n'iri jwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma,
kandi ahamagara yegeranya abo yatoranije bo ku munsi wa nyuma. Abegeraniriza he? Mu gihe c'ibihe bikomeza imfuruka mu mubiri w'ibanga uwo mwami Yesu Kristo, ni ukuvuga mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo ari wo mukoko, uruhongore ubwo mwami kubw'intama ziwe. Rero rino jwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma ari ryo jwi rya Kristo, nk'uko ijwi rya Kristo, ijwi rya marayika w'isezerano ryamye uva mu gihe uja mu kindi rivuga biciye muri buri mumarayika ntomwa mu kibanza aho yarungitse buri mumarayika ntomwa kuri uno munsi wa nyuma. Marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho ari we Yesu Kristo, muri mpwemu yera azoba agaragaye biciye muri marayika we ntomwa mu kibanza ku butaka aho azorungika, aho arungika marayika we ntomwa kugira ngo biciye muri marayika we ntomwa avugisha abana biwe ishengero ryiwe, abo bose amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Abahamagare abegeraniriza mu banga wa Kristo mu gihe c'ibuye rigumye imfuruka. None ni ikihe kibanza, ubutaka aho ijwi ry'Imana rizoba ririko rirumvikanira ku munsi wa nyuma mu kimpombe c'indwi? Kuko ni muri Amerika Latine na Karayibe, nk'uko muri buri gihe habayeho ikibanza aho Imana yarungitse buri umwe mu ntumwa zayo, uwo Kristo muri mpwemu yera yariko avugishiriza mu ishengero ryiwe, ndetse aranamukoresha kugira ngo ahamagare yegeranye abatoranijwe uva mu gihuja mu kindi. Mu kinjana ca mbere c'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo mu kinjana ca mbere, mu kinjana ca mbere co mu kimpombe ca gatanu, nyuma y'uko Imana yari imaze kuvugira muri Yohana Umubatizi no muri Yesu w'i Nazareti hamwe no mu ntumwa, abigishwa bo mu bwoko bw'Abaheburayo ku banyamahanga, ijwi rya Kristo mu kinjana ca mbere ryabaye mutagatifu Pawulo, kuko biciye muri mutagatifu Pawulo, Kristo muri mpwemu yera yaravugishije abanyamahanga, ahamagara mu banyamahanga ihanga ryitirirwa izina ryiwe mu ntambuko ya mbere canke igihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga. Ryari ijwi ry'Imana mu kinjana ca mbere co mu kimpombi ca gatanu. Mwitegereze, ijwi ry'Imana ryo mu kinjana ca mbere c'ikimpombi ca gatanu ku banyamahanga yabaye mutagatifu Pawulo, kuko biciye muri mutagatifu Pawulo n'ijwi ry'Imana ryaje, ijwi rya Kristo ku banyamahanga mu kimpombe ca gatanu. We yabaye umuvugishwa wo mu kinjana ca mbere co mu kimpombe ca gatanu ku banyamahanga. Hanyuma tubandanye turaba intumwa hamwe n'igihe buri ntumwa yabayemwo, kandi mu bindi binjana zabaye izindi ntumwa zarungitswe ku ishengero rya Yesu Kristo, kandi intumwa mu kurungikwa yabaye ijwi rya Kristo ku ishengero ryiwe muri ico gihe, muri ico kinjana, ikinjana bariko barabamwo, kandi biciyemwo ku kugaragara kwa Kristo muri mpwemu yera, harabaye igikorwa ca Kristo muri ico gihe c'ishengero. Mu kinjana ca 20 rero umuvugishwa ntumwa w'ikiringo ca 20, ikinjana ca 20 yabaye Revera William Marion Branham, mwene data mukundwa muri Kristo. We yabaye umuvugishwa w'ikinjana ca 20. Nta muntu n'umwe yoshobora
guhakana esa realidad. uko kuri. Pero para el siglo XXI ariko mu kinyejana ca y 21 para el séptimo milenio no mu kimpumbi y para el c'indwi siglo no mu XXII, kinyejana ca 23, 22 na 24, gatatu na 25, kane na 26, gatanu na 27, gatandatu n'indwi 28, n'umunani 29 y 30. n'icenda na ¿Quién 30 será? ninde azoba ¿Quién será el mensajero, el ninde profeta azoba de Dios? intumwa ¿Quién umuvugishwa será la voz w'Imana de Cristo para ninde azoba ijwi rya esos siglos Kristo muri y ivyo para ese binjana séptimo milenio? no mw'ico kimpumbi Vamos a ver. c'indwi reka turabe En Apocalipsis mu vyeshuro capítulo Yohana mu gice 1 verso 10 mu gice ca mbere umurongo w'icumi y 11 dice, yo na cumi na estaba en el rimwe Espíritu haravuga ngo en el día ku munsi w'Imana nari muri mpwemu el día del Señor, umunsi w'umwami por cuanto un día delante kubera del ko Señor para umunsi los umwe seres humanos imbere es como y'umwami 1000 kubiramwo años. abantu ari nk'imyaka Cuando se igihumbi habla del día del Señor, iyo havuzwe se ku está munsi hablando w'umwami también haba ariko del havugwa día postrero. ku Es el munsi día wa nyuma postrero. ni umunsi wa Es nyuma el séptimo milenio. ni kimpumbi c'indwi Y para el día del Señor, para el séptimo milenio, kandi ku munsi w'umwami mu al kimpumbi cual c'indwi fue transportado Juan, hari naho el Yohana yimuriwe dice, ari muri mpwemu y avuga oí ngo detrás de mí numva inyuma una yanje gran voz ijwi como rirenga de trompeta. nk'iry'inzamba Es la voz ni ijwi de Cristo. rya Kristo Dice que decía, yo haravuga soy ngo el alfa rivuga ngo ndi y la alfa na y omega el primero uwa mbere y el último. n'uw'iherezo ¿Quién es el alfa y omega? alfa ¿Quién na es omega el ninde primero y el último? uwa mbere Pues n'uw'iherezo nuestro ninde amado Señor ni umukundwa Jesucristo. wacu umwami Yesu Es la voz Kristo de Cristo ni ijwi rya hablando Kristo rivuga en el séptimo milenio. mu kimpumbi Y por c'indwi cuanto es kandi la voz kubera de ko Cristo hablando en el ari séptimo ijwi rya milenio, Kristo pues rivuga tiene mu que kimpumbi tener c'indwi un instrumento de nuko carne rero ategerezwa a kugira través del igikoresho c'umubiri estar manifestado ico azoba y estar agaragariyemwo hablando a su iglesia akanavugishirizamwo las ishengero cosas que él ryiwe tiene que hablarle akaribwira ibintu con ategerezwa esa kuribwira gran voz de trompeta akoresheje del evangelio iryo jwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bwo Y bwami ahora rero leamos Apocalipsis capítulo turabe mu 4, vyeshuri Yohana mu gice verso ca 1 kane umurongo también, wa mbere donde naho dice, nyene havuga ngo después de esto miré, hanyuma y'ivyo y aquí una ndavye puerta abierta en mbona el cielo, mw'ijuru y la urugi primera voz rwuguruye que oí kandi como rya de jwi nabanje trompeta, kumva rivugana nanje ari hablando nk'iry'inzamba conmigo, dijo, sube rirambarira acá riti y yo te duga uze mostraré hano las cosas que han de nkwereke suceder ibikwiye después kuzobaho de hanyuma estas. Ahora, y'ivyo ¿dónde vamos a none subir? nihe Vamos a subir tugomba al edad kudugira de la piedra angular. tudugira mu Porque gihe es el c'ibuye edad de la rikomeze piedra furuka angular kuko ni igihe c'ibuye rikomeze donde se furuka abre niho una puerta. uhugurukira Así como urugi en nk'uko el cielo es mw'ijuru abierta mw'ijuru una puerta, naho huguruka y Juan urugi entra kandi Yohana y ve yarinjiye todas esas cosas abona que fueron narradas. ivyo bintu byose vyavuzwe na Yohana rero Cristo dijo, yo Kristo soy yaravuze ngo la puerta. ni Cristo jewe es rembo Kristo la puerta. ni irembo Cristo es Kristo esa puerta. niwe iryo El rembo séptimo sello siendo ikimatanije abierto en el c'indwi cielo, cuguruwe mw'ijuru siendo que el séptimo sello kuba es ikimatanije la c'indwi venida de Cristo. ari ukuza kwa Kristo Cuando ese misterio en Apocalipsis igihe iryo banga capítulo mu 8, vyeshuro igice verso 1 c'umunani es umurongo wa abierto en el mbere cielo, igihe iryo banga vean ryahishurwa ustedes en el mw'ijuru cielo mwitegereze se está abriendo mw'ijuru esa puerta. hariko que es huguruka Cristo, iryo remba Se ryo está Kristo abriendo allá en el cielo, y ryariko hubo silencio en ryugurukira el ngaho cielo mw'ijuru como haba agacerere por media mw'ijuru hora. kangana Y n'igihimba por c'isaha cuanto kandi kubera ko el cielo, el templo que está en el ijuru cielo, ingoro iri es mw'ijuru reflejado ishushanirijwe mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo ariyo ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu en la edad de la piedra mu gihe angular, c'ibirego my'imfuruka es la edad arico gihe eterna gihoraho para la iglesia de Jesucristo, ku ishengero donde rya Yesu Kristo obtendremos aho la inmortalidad, tuzoronka ukudapfa donde entraremos aho a eternidad tuzinjira con mu un bihe bidashira cuerpo eterno, dufise umubiri en donde uhoraho seremos transformados aho y tuzohindurwa obtendremos tukaronka ese cuerpo eterno. uwo mubiri uhoraho Es en esa edad de la piedra angular ni muri que ico gihe representa rero c'ibuye rigumye la imfuruka eternidad, gishushanya que representa n'ibihe el bidashira lugar santísimo kandi del templo que kigashushanya está en el cielo, n'ikibanza c'ahera es aquí cane donde h'ingoro se abre iri mw'ijuru para su iglesia. aho niho Aquí rero en la tierra ku ishengero se abre ryiwe ngaha una ku isi niho hugurukira y iryo rembo Cristo es kandi la Kristo niwe Es rembo aquí en la edad de la piedra ni angular ngaha donde mu se gihe abre c'ibirego la vy'imfuruka puerta niho de la hugurukira segunda irembo venida de Cristo, ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo por donde todos
kubwo abatonejwe n'Imana bose bazohindurwa bakazamurwa kugira ngo binjire ku munsi wa nyuma, kugira ngo baronke ukwizera kubahesha guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe ca nyuma. Ukwizera kwizamurwa, kwizera ko guhindurwa no kuzamurwa ni uguhishurirwaho kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi mu kuronka uguhishurirwaho kuza kwiwe no kwinjira duciye muri iryo rembo, tuba turiko twinjira he? Mu gihe c'ibirigumye furuka, arico gihe c'izahabu c'ishengero rya Yesu Kristo, kugira ngo dutegurwe duhindurwe kuri uno munsi wa nyuma. Ni ngaha mu gihe c'ibireko furuka niho Kristo azoba ariko aravugira kuri uno munsi wa nyuma. Nico gituma tubwira ngo duguze hano nkwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma yibi. Ni kuvuga ngo hanyuma y'ivyamaze kuba mu ntambuko ndwe canke mu bihendwe vy'ishengero ry'abanyamahanga. Rero mbega ninde azoba ariko aratubwiriramwo bino bintu byose? Ninde azotubwiriramwo ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba? Kuko biciye mu muntu azoba ariko aratubwiriramwo bino bintu byose, uwo ni we Yesu Kristo azoba agaragariyemwo, kandi azoba ari ijwi rya Kristo ryo mu kinyejana ca 21 no mu kinyejana ca 22 na 3 na 4 na 5 na 6 n'indwi n'umunani n'icenda ndetse no mu ca 30. ni ukuvuga ngo ndetse ni mu kimpumbi c'indwi cose, kuko isi izokuzura ubumenyi bw'icubahiro c'uhoraho nk'uko amazi abogereye mu kiyaga. ni ukuvuga isi, abantu bazokuzura ubumenyi bw'ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe, kandi bazoronka n'inyungu z'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. None ni gute isi abantu bazokuzura ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo? Nibiciye mu ijwi rya Kristo rivugisha abantu biwe biciye mu gikoresho azoba afise mu gihe c'ibuye rikomeza ifuruka. Uwo ni we azoba ariko aratubwiriramwo bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Hari navyo yasezeranye mu vy'Ishuwa igice ca 4 umurongo wa mbere, igihe atubwira ngo duguze hano nkwereke ibintu bizobaho hanyuma yibi. Mu muntu azoba ariko aratubwiriramwo bino bintu niwe Kristo azoba ariko aravugirizamwo ino nzamba canke ijwi ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, biciye mu gikoresho azoba ariko aratubwiriramwo bino bintu byose. Tuzoba turiko twumva ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami rihamagara ryegeranya abatoranijwe n'Imana bose. Tuzoba turiko twumva ijwi rya Alfa na Omega, ari we umukundwa wacu, umwami Yesu Kristo. Reka turabe uwo Kristo azoba ariko aratubwiriramwo bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba nk'uko yabisezeranye mu vy'Ishuwa Yohana igice ca 22 umurongo wa 3 ukabandanya. Haravuga ngo arambarira atayo majambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Ninde yatumye? Ninde yarungitse? Marayika wiwe ntumwa. Kugira agira iki? Kugira ngo yereke abagorano biwe ibintu bitegerezwa kubaho vuba, kuko biciye mwo mu marayika ntumwa niho Yesu Kristo muri mpwemu yera azigaragariza
niho hazobera ukugaragara kwa marayika w'isezerano ku munsi wa nyuma, kugira ngo atumenyeshe, atubwire ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba ku munsi wa nyuma, hamwe no mu gihe cibuye rigumye imfuruka. Kandi hamwe na buno butumwa bw'Ijwi-ry'Imana ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, azoba ariko aratubwira ibi bintu byose, kandi azoba ariko araduhamagara atwegeraniriza mu gihe cy'ibiruhuko by'imfuruka mu buri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma, ni ukuvuga mu kimpumbi c'indwi hamwe n'ikinjana ca 21. Twongeye ku kirangaminsi, imyaka yo gucegwa ikiriko twaramaze gushika mu kimpumbi c'indwi, ndetse mu yandi majambo mu kinjana ca mbere c'ikimpumbi c'indwi, ni ukuvuga ngo mu kinjana ca 21. arico gituma Yesu Kristo azorungika marayika wiwe ntumwa kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu bitegerezwa kubaho vuba, kuko uwo niwe gikoresho ca Kristo co ku munsi wa nyuma. Biciye mw'ico gikoresho, ihanga ry'Imana rizokumva ijwi ry'Imana ku munsi wa nyuma. Mwabonye ingene byose byose biroroshe cyane, kugeza ubwo twoja mu byanditswe gusa turaba amasezerano yasezeranwe ko azoba ku munsi wa nyuma, tukabona neza yuko ata kuvuguruzanya guhari mu byo Kristo yasezeranye ngaha mu ijambo ryiwe mu vyeshero Yohana, hamwe n'ibyo yasezeranye mu mavanjiri, mu butumwa bwiza, hamwe no mu zandiko z'intumwa, no mu isezerano rya kera biciye mu bavugishwa bo mu isezerano rya kera. Nta kuvuguruzanya na kumwe guhari, ariko igihari ni ukubandanya mu buvugishwa mu guhishurirwa kw'Imana, ari nako uko hagiye harahera ibinjana, ibihe n'ibiringo, Imana yagiye iza itanga umuco ku bijanye n'ivyo yari kuzokora kuri uno munsi wa nyuma, aho igikorwa ca Yesu Kristo kizosozegwa mu kugaragara kwayo ku munsi wa nyuma, igaragariye muri marayika wayo ntumwa, uwo izoba iriko iratubwiriramwo bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Uko niko rero izoduhishurira ibi vyanditswe byose bihwanye n'iki gihe ca nyuma. Uko niko rero natwe tuzoba turiko turaronka ijwi ry'Imana ku munsi wa nyuma, ni ukuvuga mu kimpumbi c'indwi. None ikibanza cari kuba ikihe? Kandi abantu barihe abari kuzumva ijwi ry'Imana ku munsi wa nyuma? Turi hano mu kibanza kigenewe kumviramwo ijwi ry'Imana ku mugabane wa Amerika, no kuvuga iburengerazuba, kuko nk'uko umuravyo urabiriza iburasirazuba, no kuvuga ngo mu gihugu ca Isirayeli, ukiyerekanira ukagaragarira iburengerazuba, uko niko ukuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Ukugaragara ko kuza k'umwana w'umuntu akayanganiye iburengerazuba no kugaragara kwa Yesu Kristo marayika w'isezerano muri iki gihe ca nyuma, aho azoba ariko aratubwira ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Uko niko rero tuzoba turiko twumva ijwi rya Yesu Kristo, ijwi rya marayika w'isezerano, ni ukuvuga ijwi ry'Imana biciye muri marayika wiwe ntumwa ku munsi wa nyuma, mu kibanza c'iburengerazuba, arico kibanza ca Amerika, ikibanza kigizwe na Amerika ya ruguru, Amerika yo hagati, Amerika y'epfo na Karayibe.
igikorwa la parte norte co mu del gice continente americano ca se ruguru cumplió c'umugabane wa en la Amerika manifestación de cashikijwe Jesucristo en el mu Espíritu kugaragara kwa Yesu Santo Kristo muri a mpwemu través yera de su ángel biciye mensajero de la muri séptima edad marayika we de la ntumwa iglesia w'igihe gentil, c'indwi c'ishengero el ry'abanyamahanga reverendo Revera William Marion Branham, William Marion a través del Branham. cual fue escuchada la Uwo ni voz de we Dios ijwi ry'Imana en el ryumvikaniyemwo siglo mu kinjana ca 20 dando a conocer las cosas que ariko tenía que dar a conocer aramenyekanisha ibintu para esa yategerezwa séptima etapa, ¿verdad?, kuvuga muri iyo de la ntambuko iglesia y'indwi gentil, canke igihe y c'indwi c'ishengero profetizando ry'abanyamahanga, acerca de las cosas que anavugishwa Dios n'ahanura ibintu haría Imana en el séptimo milenio izokora mu y kimpumbi que c'indwi revelaría por medio kandi de su manifestación a través ikazobihishura biciye mu de kugaragara carne humana, kwayo a biciye través muri de su w'umuntu ángel mensajero, biciye muri de marayika wayo Apocalipsis ntumwa bo mu 22 vyahishuro verso igice ca 6 y 22 Apocalipsis umurongo wa 22 gatandatu verso n'ivyahishuwe 22 16, umurongo wa 16 en donde estaría manifestando los ministerios aho correspondientes al yari día kuba iriko postrero, o iragaragaza sea, ubukozi al séptimo buhwanye milenio, que bugenewe son los umunsi wa ministerios nyuma de Moisés. ni ukuvuga ngo Por ikimpumbi segunda c'indwi vez aribwo Elías bukozi bwa por Mose mu quinta ncuro ya vez kabiri ubwa y Eliya de mu ncuro ya Jesús gatanu n'ubwa por Yesu segunda vez. mu ncuro ya Esos son kabiri. los ministerios Ubwo nibwo prometidos para bukozi ser manifestados bwasezeranijwe ko buzogaragazwa séptimo milenio mu y kimpumbi comienzan c'indwi, a ser manifestados ¿dónde? kandi ubwo bukozi buzotangura kugaragarira he? Mu kinjana ca Del mbere séptimo milenio. c'ikimpumbi Y ahí c'indwi. es donde la Aho niho voz de rero Dios ijwi ry'Imana es manifestada, es rigaragarira, ahí donde habla la aho voz de niho Dios ijwi ry'Imana a todos los hijos rivugira rikavugisha abahungu bose n'abakobwa b'Imana mu gihe ca nyuma. es en la América Latina y el Ni Caribe Amerika donde Latina la na voz de Dios Karayibe niho ijwi estará ry'Imana hablándole a su rizoba iglesia ririko rivuganira por rivugisha medio de ishengero su ángel ryiwe mensajero, biciye y de muri ahí se marayika we extenderá ntumwa, la voz de Dios, kandi la ijwi voz de ry'Imana, Cristo, ijwi rya la voz del Kristo, ángel ijwi del rya pacto, marayika w'isezerano a rizova otras ngaho naciones rikwire no mu bindi bihugu para byose obtener así otras kugira ngo naciones ibindi bihugu el navyo conocimiento bironke de todas ubumenyi estas cosas bw'ibi bintu que byose Cristo estará ivyo haciendo Kristo en este azoba tiempo ariko final. arakora muri iki gihe ca Y nyuma, llegará kandi la voz de Dios ijwi ry'Imana hasta el este, o sea, hasta rizoshika el no mu pueblo buseruko, hebreo, ni ukuvuga ngo mu y bwoko ellos bw'Abaheburayo escucharán nabo la bazokumva voz de Dios, ijwi la ry'Imana, voz del ángel del ijwi pacto, rya marayika la w'isezerano, voz de Jesucristo ijwi por rya Yesu medio Kristo de biciye su ángel muri mensajero. marayika wiwe ntumwa. Y así es como la voz de Dios Uko niko rero ijwi ry'Imana hablándonos rizoba ririko en riratuvugisha el día ryari postrero, ku munsi o wa sea, nyuma, ni en ukuvuga el séptimo milenio, mu kimpumbi porque no hará c'indwi, nada el Señor kuko Jehová uhoraho umwami ntacyo sin que azokora antes revele atabanje sus kwibira secretos akabanga a sus siervos, atabanje kwibira sus akabanga profetas. abasavyi biwe Y si revela sus avugisha, secretos a sus siervos, kandi namba yibira akabanga profetas, abasavyi biwe ¿quién puede avugisha, entonces revelarle mbega sus none ninde secretos a su iglesia? ahishurira amabanga yiwe ishengero El ryiwe? profeta que Dios Ni envíe umuvugishwa Imana para irungika cada tiempo para muri buri revelar gihe los kugira ngo misterios ahishure correspondientes amabanga a cada ahwanye tiempo na buri gihe a su pueblo. ayahishurire Y ihanga ahora los ry'Imana. misterios de Dios Amabanga correspondientes y'Imana al día rero postrero, ahwanye n'umunsi ¿quién wa los podrá nyuma? revelar a la iglesia Mbega de ninde azoshobora Jesucristo? kuyahishurira ishengero rya Tiene Yesu que ser un Kristo? profeta Ategerezwa al ko ari cual umuvugishwa le sean revelados estos misterios, uzoba porque yahishuriwe toda revelación ayo tiene que mabanga, venir kuko guhishurirwa kose profeta gutegerezwa kuza kumuvugishwa, de un profeta, nuko entonces tiene que kugaheza venir kukava ku al muvugishwa pueblo kugashika no Toda kwihanga revelación tiene que ry'Imana. venir Guhishurirwa por kose medio gutegerezwa kuza de un biciye profeta, mu porque muvugishwa, no hará nada el kuko Señor Jehová uhoraho umwami sin ntacyo que azokora antes revele atabanje sus kwibira secretos akabanga a sus siervos, abasavyi biwe sus profetas. avugisha. Y en Deuteronomio Mu gusubira mu capítulo vyagezwe mu gice 18, ca 18 versos umurongo 15 en adelante, wa 15 Dios dice kabandanya, por medio del Imana profeta yaravuze Moisés, biciye mu muvugishwa n'Imana Mose profeta de en medio de ti, de tus hermanos, ati como uhoraho yo, Imana yanyu azobahagurukiza levantará uvugishwa nawe Jehová ameze tu nkanje Dios. ava muri A mwebwe mubi wanyu oiréis. azaba ari we ¿Por mwumvira. qué Dios dice Kubera ko que Imana lo ivuze escuchen yuko a él? ¿Y por qué ari we Moisés dice bokumviriza? que escuchen Kubera ko a ese Mose nawe nyene profeta? avuze ko bokumva uwo muvugishwa Porque n'Imana, por medio de ese nuko profeta biciyemwo ungido y muvugishwa enviado por Dios, asizwe kandi arungitswe n'Imana, estarán escuchando bazoba la bariko voz bumva de ijwi Dios. ry'Imana.
bizuba nk'uko mwabisabye uhoraho imana yanyu muri horebu, ni ukuvuga ku musozi sinayi, kuri wa munsi mwari mukoranyeho mwavuga muti ntidusubire kumva ijwi ry'uhoraho imana yacu, no kubona ujya muri ruhambaye ntiduhave dupfa. uhoraho akambarira ati ibyo bavuze babivuze ko, ati nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe, ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe, nawe azobabarira ibyo ndamugeze byose. niho imana ishira amajambo yayo ni mu kanwa ko muvugishwa uwo irungika mu ihanga mu bantu bayo. kandi uwo muvugishwa nawe azovuga iki? azovuga ibintu byose imana imugeze. kandi umuntu wese adashaka kumva uwo muvugishwa, mbega uwo muntu bizomugendekera gute? umuntu wese kubera ko afise amahitamwo ashobora kumva canke ntiyumve iby'imana yashize mu kanwa k'uwo muvugishwa. ariko kubumva bizobagendekera gute? kubatumva bo bizobagendekera gute? kubatumva bizobagendekera uku bivugwa ngaha, ati kandi utazokumvira amajambo yanje uyo azovuga mu izina ryanje nzobimuhora. kubumva nabo rero abumvira ico muvugishwa avuga mu izina ry'umwami bo bizobagendekera gute? havuga ngo hingira ntume mu marayika imbere yanyu abazigame mu nzira, abashikane aho nateguye, muze bamwubahe mumwumvire, ntimuze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanje riri muri we. ariko nimwamwumvira by'ukuri mugakora ibyo nzovuga byose, nanjye nzoba umwasi w'abasi banyu, nzoba umugwanizi wabagwanya, kuko umumarayika wanje azoca imbere yanyu gushitsa no mu bamori no mu baheti no mu baferisi no mu banyakanani no mu bahiwi no mu bayebusi, nanjye nzogenda ndabarandura. ni ukuvuga bazokwinjira mu gihugu c'isezerano. kandi abumvise ijwi rya marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano bose, ijwi rya yesu kristo rigaragariye muri marayika ntumwa wa buri gihe, bazokwinjira mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha, kandi bazokwinjira mu gihugu c'isezerano c'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000. kandi niharangira inganji y'imyaka 1000 bazokwinjira mu bihe bidashira. ni ukuvuga bazokwinjira muri ico gice kizoza hanyuma y'inganji y'imyaka 1000, arico azoba ari ibihe bidashira. ariko bazoba baramaze kwinjira mu bihe bidashira mu kuronka uguhindurwa kw'imibiri yabo. kandi n'imbere yaho naho nyene bazoba binjiye mu bihe bidashira mu kumva ijwi ry'Imana biciye mu ntumwa Imana yabarungikiye mu gihe bemerewe kubamwo, aho bakira Kristo nk'umukiza wabo, boza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, baronka mpwemu wa Kristo, kandi mu yandi majambo baronka ukuvuka bwa kabiri. mu yandi majambo barose ubugingo budashira. kandi barose umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, umubiri uhoraho. uwo mubiri uhoraho mu buringanire bwa gatandatu niwo namwe muzogira uri imbere mu mubiri uhoraho hawo bwiza, uwo tugiye kuronka. rero dushobora kubona abazoronka umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, abaribo hamwe n'umubiri ufatika uhawe ubwiza, umubiri tuzobamwo ibihe bidashira. nabumva ijwi ry'Imana ku munsi mu gihe bemerewe kubamwo. kandi ijwi ry'Imana, ijwi rya Kristo, ni ubutumwa bwa Kristo biciye mu ntumwa
edad. ya buri gihe. Y para este día postrero Kandi kuri uno munsi wa nyuma habrá un grupo de personas hazoba umugwi w'abantu batazobona urupfu ariko transformados porque bakazohindurwa estarán escuchando kuko bazoba ariko la voz de bumva Dios, ijwi la ry'Imana, voz del ángel del ijwi pacto, rya marayika la voz w'isezerano, del ángel de ijwi Jehová, rya marayika la w'uhoraho, voz de nuestro amado ijwi Señor ry'umukundwa wacu Jesucristo. mwami Yesu Kristo. Esa gran voz de trompeta Iri jwi rirenga ry'inzamba todas estas ritubwira cosas bino que bintu deben byose bitegerezwa kubaho vuba, hablando por medio de su ángel mensajero rituvugisha biciye muri marayika we ntumwa ku munsi wa en el nyuma, séptimo no kuvuga milenio. mu kimpumbi c'indwi. Hemos visto Turabonye lo que es la voz ico de arico Dios ijwi ry'Imana en el día postrero. ku munsi wa nyuma. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Kandi mwabonye ingene byose vyoroshe. No tienen ustedes que ir a la Mwebwe universidad ntimugomba para kuja muri kaminuza kugira ngo estudiar 4 años y mwige obtener imyaka un ine diploma muronke universitario, impamyabushobozi un título ya universitario, kaminuza, para icitiro entonces ca poder kaminuza escuchar kugira ngo la voz mushobore de Dios. kumva ijwi ry'Imana. Lo único que se necesita hacer Kimwe es gusa gikenewe ni ukumva la voz de Dios por medio ijwi del ry'Imana biciye mensajero mu ntumwa enviado para yarungitswe el día postrero. ku munsi wa Así nyuma, como fue para nk'uko los hijos e hijas de Dios vyabaye ku bahungu n'abakobwa de las b'Imana 7 edades bo mu bihindwi anteriores, vyabanjije vyo mw'ishengero ry'abanyamahanga, los cuales escucharon la voz de Dios, abumvise ijwi ry'Imana, ijwi rya Kristo, ijwi rya marayika w'isezerano, ijwi rya marayika w'uhoraho biciye mu ntumwa Imana les envió. yabarungikiye. Y así es Uko niko biri para nuestra edad no mu gihe cacu, igihe c'ibiriko y bizifuruka, para nuestra no mu dispensación, kiringo la cacu, dispensación ikiringo del reino. c'ubwami. Y es en la América Latina y el Caribe Kandi ni muri Amerika Latine na Karayibe niho hariko hashikirizwa igihe c'ibiriko y donde bizifuruka, se ha abierto niho kandi la dispensación del reino. uhugurukiye ikiringo c'ubwami, ni naho ijwi ry'Imana ririko riratubwirira bino bintu byose bitegerezwa kuba En este día postrero, kuri uno munsi wa en nyuma, este tiempo final. muri iki gihe ca Y la nyuma. voz de Dios Kandi ijwi ry'Imana es llevada a otras naciones rijanwa y a otros no mu bindi continentes bihugu hamwe no ku hasta yindi que migabane llegará kugeza al pueblo hebreo rishitse no mu bwoko el cual bw'abahebuраyo, escuchará la voz de Dios abazokumva ijwi ry'Imana biciye del instrumento mu gikoresho, que Dios tendrá en el día igikoresho Imana postrero izoba ifise ku munsi wa para nyuma hablarnos kugira estas ngo cosas itubwiriremwo bino bintu en bitegerezwa este kuba tiempo final. muri iki gihe Y ca ese nyuma. es el Kandi ángel uwo ni marayika del Señor uwo Jesucristo. mwami Yo, Yesu Jesús, Kristo jewe he Yesu enviado mi ntumye ángel mu marayika para wanje daros testimonio gushingira de intahe estas mwebwe cosas ivyo en las iglesias. kubw'amashengero. Y así, por medio de ese ángel, Bityo rero biciye es mw'uwo que mumarayika estaremos escuchando niko tuzokumva la voz de ijwi Dios, la voz de ry'Imana, ijwi Cristo, rya Kristo dándonos a conocer ritumenyesha todas estas cosas bino bintu que byose deben bitegerezwa suceder pronto kubaho vuba en el día ku munsi wa nyuma. y el Señor, Kandi el umwami Dios de los espíritus de niyo los Mana igera profetas, impwemu ha z'abavugishwa nayo, enviado su ángel yatumye umumarayika wiwe kugira ngo yereke abagurano las biwe cosas que deben ibigira suceder bibeho pronto. vuba. Ha sido para mí un privilegio Kuri muy jewe grande ryari estar bakora con ridasanzwe ustedes en esta kubana namwe ocasión, muri kano kanya, dándoles testimonio ndabashingira de la intahe voz de y'ijwi Dios ry'Imana en el día ku munsi postrero. wa nyuma. Aquí estamos en este tiempo Turi ngaha muri iki gihe escuchando twumva la voz de Dios ijwi en ry'Imana el día postrero. ku munsi wa nyuma. Y aunque Kandi nubwo la edad de la piedra angular igihe c'ibiriko bizifuruka corresponde a la América Latina y al Caribe, kigenewe Amerika Latine na por Karayibe, consiguiente corresponde mu yandi majambo kigenewe abanyamerika Latine na Karayibe. Por eso escuchamos Nico la gituma voz de Dios twumva ijwi ry'Imana en el día postrero ku hablándonos munsi wa nyuma en forma rituvugisha tal que podamos mu buryo entenderla dushobora a medida que kuritahura nos habla uko en este día postrero. rituvugisha kuri uno munsi wa nyuma. Y aunque hay Kandi nubwo hariho ibihugu bimwe en bimwe América Latina y el Caribe muri Amerika Latine na que no Karayibe hablan español sino otro idioma, bitavuga igisipanyoro ariko bikavuga urundi rurimi, traducido el mensaje
ubutumwa a burasigurwa otros idiomas bugashigwa mu zindi que ndimi hablan algunos latinoamericanos y zivugwa caribeños n'abanyamerika latine para na que karayibe puedan bamwe bamwe kugira ngo escuchar y entender bashobore kumva no la voz de gutahura Dios ijwi dándonos a conocer ry'Imana todas ritumenyesha estas cosas bino bintu que byose deben suceder pronto bitegerezwa en kubaho el día vuba postrero. ku munsi wa nyuma. ¿Cuántos sabían lo que eran los días Ni bande bari postreros? bazi No lo sabíamos, iminsi ya nyuma pero ico la ari voz co de Dios ntabyo twari tuzi, ariko ijwi nos ha dado a ry'Imana conocer ryaratumenyesheje los días ryaratubwiye postreros, que son iminsi ya nyuma para los seres iyo ariyo, humanos ari nayo los kubiremwo tiempos abantu ari postreros, ibihumbi quinto vya milenio, nyuma, sexto ikihumbi ca milenio gatanu, ikihumbi y ca séptimo gatandatu milenio. hamwe n'ikihumbi c'indwi. Solamente escuchando la voz de Dios Mu kumva gusa ijwi rya Kristo, ijwi ry'Imana, todos estos niho dushobora misterios gutahurira n'amabanga que deben yose ser cumplidos ategerezwa en el día gushitswa postrero. ku munsi wa nyuma, para nosotros ser transformados y kugira ngo renovados dushobore guhindurwa no en este kuzamurwa tiempo final, muri iki gihe ca nyuma conforme a la nk'uko promesa de Cristo. Kristo yabisezeranye. Que las bendiciones Yesu de imigisha Jesucristo prometidas ya Yesu para el día Kristo postrero para sus yasezeranije escuchando la voz de abatoranijwe Dios, la voz de Cristo, ku munsi wa nyuma bazoba bariko sean bumva ijwi sobre ry'Imana, cada ijwi rya uno de ustedes Kristo. y sobre mí también. Ese bakora umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, Cada uno de ustedes ese y mí yohinduka también, ukuri y pronto muri todos umwe wese muri mwebwe no seamos kuri jewe nanje, transformados kandi vuba twese y duhindurwe llevados a la cena tujanwe mu del mazimano poder y'ubukwe Cordero bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, en el nombre mu eterno izina rihoraho del Señor Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. Amén Amen y amén. kandi amen. Muchas gracias por vuestra amable atención, Murakoze amados cyane kuba amigos y mwateze hermanos amatwi presentes, mubikunze bagenzi, inshuti na bene data muri hano n'abadukurikira biciye kuri internet, viendo y escuchando hamwe esta n'abazobona bakumva conferencia kino a gikorane través biciye muri y video, a través de la televisión, biciye no kumbonesha kure. que se cumpla también en ustedes Ese hoshitswa no muri mwebwe todas estas bendiciones ino prometidas por migisha Cristo yose para los que yasezeranijwe estarán na Kristo, escuchando la voz de ayisezeranira abazokumva en este día postrero. ijwi ry'Imana Para kuri uno todos munsi wa ustedes nyuma. Kuri mwebwe mwese, que a través de kuri mwebwe internet y a mwese través biciye kuri de la internet, televisión y también biciye no kumbonesha este kure, video, biciye no estarán muri ino video, escuchando esta conferencia y abazokumva estarán kino recibiendo la gikorane voz de Dios bakaronka en vuestras ijwi ry'Imana, almas, bakakira ijwi que se ry'Imana mu materialicen bugingo en ustedes bwabo. también Ese estas namwe bendiciones muri prometidas mwebwe por Cristo hogaragazwe para n'imigisha los que yasezeranywe na estarán Kristo, escuchando ku su voz bazokumva ijwi y ryiwe, recibiendo su voz y bakakira ijwi creyéndola ryiwe, en sus bakaryizera almas mu bugingo de bwabo todo corazón. n'imitima yabo yose. Dejo nuevamente con Ndongera nosotros nsige al reverendo nsigane hamwe Miguel natwe Marín Revera para Miguel continuar Beramudazimarine kugira ngo y bandanye finalizar nuestra parte kandi asozere igice en cacu esta ocasión, muri kano kanya, en esta actividad muri iki gikorane, con todos ustedes. Esta hamwe actividad era namwebwe para mwese. todos, Kino era gikorane una actividad cari ca general bose, ni también, y gikorane también ca bose, para ndetse los kandi valientes n'ic'intwari del hijo de David, z'umwana dice wa Miguel. Dawidi, niko Así Miguel que ambwiye Dios les hano. bendiga a todos, Nuko Dios Imana los ibahezagire guarde, y con mwese, Imana nosotros ibarinde hamwe Miguel natwe Miguel Bermúdez Bermudez Marín. Marine.